Jesus is Lord. Jesus! Jesus is Lord. Abantu nk'abanyu ntibakwiye kuza mu rugo rw'umuntu. Uyu muntu avuye ngaha aravuga Rero nabyabona. Karibu. naho murababanyi ingeso sinayindayibazigako mugeze mu biragi Uvuga ibintu mwabonye ivyo uri kubiyumvira sivyo. ibiragi abantu batavuga Taba dusangana bya bimuga mujya ku murababanyi oya we rinda nabereke reka rindira umviza rero bahunga namba muzi uruko rindira izuba mwari yarayubatse kizireka ziririrwa jewe kuza n'ubugwamo induru zakira mwanya sinzi uruja n'uruza rudahera kizire kuza n'ubugwamo Abana bone. Shaguta mweje nakutanto. Washobora ko umuntu arashobora ibyo mvutse. Ndamuhaye 10,000. Aguma gere induru nyinshi mu nzu none nakumenya karangara. Nose na gutelefone wewe. Nabwiye ndamwanga. Amarira nakubwiye umuntu. Jesus! Jesus is Lord! Wewe wonyine uravuga uzotungikira abantu batavuga tuzobatahura gute? Nari namutelefone n'ukuri. Ndamutelefone ndamubwira amuha amahera amuhashe. Sina nagutelefone. No, njye kumva umuntu je namera gute jewe. Kuma gutambaje basi mutelefone. Je natega mukama je ahora menye ibintu binye jewe. Je no biro tuje karavuga jewe. Ndisaba se ngende yakora. Mudana yaje mwana ashira.